karume ugiye ari karume yari uwundi musadyo abantu batamenyere batazi. People judge me biciye kuri Facebook posts, people judge me biciye kuri YouTube, they see Satbi, but behind Satbi ariyo Karume an educated man, umuntu ari educated. Wemera nyine ko Fizzo ngo akurutangwa ari umusaza. Nta wari wamuvuza mugabe Fizzo twavuga ati uboro yeme yabaye humble. Yabaye humble watekereje. Kweki bagarukanye Fizzo. Je nabaye konkira wa Fizzo hakiri kare with him, and people come with that compliment zo kuvuga ati Satbi na Fizzo. No, mimi Furious is namana bivuze naramubonye mwibarabara ndamushabikiye nk'umustar. Nta ifo kuza abantu barubaha nta ko tugereranya na n'importe kingwaje ngo iki oya, twe dushase turakora umuziki mwiza, dushase tukiha uturepo kandi sikuvuga ngo tuba twazi imihoya. Je nohunge asha numvise ko ari dukohungira urufu hanze nohungayo abastil ari abantu bagututse ko abagarutse barampoze cyane bati uko Satbi ugarutse ngene cyasama ugarutse ngaha kwasama nanje ni nasama nta kibazo je gose jewe mfankenye mfantunze je ntacyo bintwaye. Le peuple burundais ne savent pas que moi je suis passé au bord de l'école et j'ai fait le maternel à l'école primaire Himbaza. J'ai grandi en parlant français. J'ai commencé à parler français quand j'avais 10 ans. Je comprends pas comment les gens peuvent me menacer comme ça. Tu sais ce qu'ils savent. Get touch. Yaragize heartbreak muri jewe. Ndavuga ni reka meneke. Ndameneka. Ndameneka mvuga ni accused me kugira kutwara telefone ya The Ben, you know, in Rwanda media ziravuga ziti donde kuvuga ati my friend yabaye ikise. Nibaza ko ico gihe naciye mbona ati something is wrong with my young brother. Seven Vibes TV ni media audio ikurikirana n'abantu barenga 200,000 biciye ku mbuga zose dukorera zitandukanye, ariko nubwo bameze uko abantu bakigwa no kumenyekanisha ibikorwa byabo canke ibicuruzwa byabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga. Ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu byanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya. Karibu cyane mukorane natwebwe ntimuzovyicuza. Karibu muri Seven Boutique. Kuneza imbere kwanyu muberewe byasire. Nimwiriwe na mwaramutse ku bakunzi bacu. Abakunzi Seven Vibes, abakunzi ibiganiro byanje, abakunzi banje personnellement. Bamwe harabambya ko bankunda, bamwe haravuga ko akunda ibiganiro byacu. Babandi bazogwa inyuma Seven Vibes. N'abandi bashasha bien sûr badukurikiranye kuva no munsi. Mwese karibu cyane mu kiganiro. Uyu munsi abantu benshi bamenye ko nshimba muri studio yacu ya Seven Vibes, canke ndi muri terrain ahantu hari amajardin, ahantu hari verdure. Uyu munsi ndi muri studio y'abandi. Amen someone studio kandi ni umusani. Namaze ndamurondera entreta. Namaze ndamurondera mugani bazi ko ari kora ari mu mizimba bari muri amazani. Ntibinyorohere ku murongo kubera ko hari ibintu byinshi nashaka kumubaza. Mugu uyu munsi nagitsi baranyemera ko ndamugendera muhira iwiwe isise chez lui. Munzi wiwe yashize studio kugira ngo bimworohere gushaka kuinvesta mu muziki wiwe, kwikorera imiziki yiwe. Mugato tuganire kuri byinshi. Ni umwami w'amabase. Mu Burundi mwese benshi muramuzi ko akenshi akunda kugira amabase, amwe agafata andi bakamuvumbura. Mugagira amanimvira ikibazo kimwe. Murazi ko hari gihe umuntu muba mwibaza ko umuntu kubera ko rufite ko bamuzi ko akora amabase kenshi ugasanga umunsi umwe arito avuze ikintu cy'ukuri canke ikintu kishaka kira mu buzima bw'iyo muri uwo mwanya, bakora ko abantu bamenyere ko akora amabase gusa ntibemere ko reka avuga ukuri.
ugasanga aho kumufasha muri ko muramwamfonsa swat sinamvuga ko ivyo amazi imisi yandika ari ukuri canke ari iki mugabo ngira tugira tuyage amazi imisi aduha utuvideo duto tw'indirimbo sinzi nimba indirimbo ari mu gusohora sinzi nimba indirimbo ariko aragira promotion avuga ngo ndeme icaha ntituzi icaha yakoze ico arico hari abantu b'abanyabakomate bandika ngo sabe ngo niwemere ngo ko Big Fizzo ngo ari umusaza ngo akurusha abandi nabo ngo wagufuge ko yemeye icaha n'ibintu vyinshi mugabo eske ngo ko yemeye icaha ciki hama ikindi naco nibaza ko abamizirima benshi bavuga ngo ntivyeme gusohora indirimbo muri Ramazani c'est vrai nta ndirimbo yasohoye mugabo yasohoye gacwela gatoya kandi hari abantu bashaka kuvugisha amajambo ati urumva iri haramu gusohora indirimbo uri muri Ramazani bla 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 ibintu vyinshi mugabo why kweri iki yabikoze uko wewe kubera iki ariko arabikora uko onye reka tumwakire ni Sabi Bizimana Abubakar Karume Karume ni surno mbwa yitwa Karim reka ndamwakire umuntu tuganira tutakunze kuronka kenshi mu biganiro mugabo turonse iyo turonse ama opportunité yo kumubaza catugirako hari indirimbo nyinshi yasohoye mu nyuma za kumubaza nka Rwagasore hariho birateba hariho ningira ari mu gusohora n'ibindi voilà karimu kigana cacu cy'umunsi rero Sadbi karibu merci Yozi meze neza ndashimira Imana nta habari ya swaumu avuga habari ya swaumu dusigaze iminsi mike kugira ngo duheze turi kuri 27 jours asigaye na 3 bimeze gute muzo wa Ramazani bameze gute ubuzima busanzwe iminsi yose tuguma twiyegereza Imana singoma gukorera muri Ramadan ari bariho twiyegereza Imana twama dusenga every day n'ibintu bisanzwe hariho video yawe nabonye iminsi yeze kuri Instagram ya nshuti ya bose yego uriko babita gute kutwama adana uriko urabigira uriko ubikora neza bose ndo musulmane mugabo ndavyumva ku musegiti ngene babigira nijwi wose ngo ubikora kuva kera canke ndazi wavyize kandi niko musanga iminsi yose I don't know ndigomba ko umuntu atazi ibintu byo mu kimiziro maybe ko ari abafana bataramizi bashaka kuba bashaka kubitahura Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha twakuze tuvuka wewe uri mu Catholic umukizwa uko wavuze urusanga muri abakizwa nako natwe navuze sanga muri turabamizirima rero education y'idini murayikurana ndayikurana nategeza kuyiga so nayize Tanzania amyaka 3 Tanzania because grandparent waje no mu Tanzania kuva kwa mama rero sanzwe ndabizi naize madrasa narize mu bihenzi madrasa kugindwi narize kati asiatique kuri Sunni mukanyosha igiye gufata video warubitswe akagufata video chuti bon ntabwo narinze ariko agiye kuyisohora gusa agiye kuyiheza
igoheza kufirma nje ndayibona nje ndayifata nanjye ndayishyira kuri page yanje nawe arayishyira kuri page yiwe wagize feeling iyihe kuyibona ko nibaza ko usanga usenga buri munsi musenga amasaha menshi musanga kenshi ku munsi mugabo sinibaza ko ari kenshi wibona uri kurasenga wagize feeling iyihe kuyibona uri kurasenga ni Satbi na Karume abantu benshi bazi Satbi ariko Karume ugiye ari Karume yari uwundi musatbi abantu batamenyere batazi people judge me biciye kuri Facebook posts people judge me biciye kuri YouTube they see Satbi but behind Satbi ariyo Karume an educated man umuntu ari educated umuntu nyine abaye ubuzima busanzwe ashaka kuvyuka akamucayi akaja ku kazi cyangwa akaja gutonda ndabaze burasa tugiye gutondera igitoro ya maze gutondera igitoro turamaze guhura yego akenshi gusa abafana baca bamvugira niba ndege ngo ntonde ibyo muso kuvuga ngo urabona ngo uzi ngo turabahyohera tukabahaye bakagirwa ngo baca basukima igitoro exactly na minute y'umuririmbyi nimwe hari muri iki gihe ariko abafana ndaje ndabashimira cyane uko bama badufashije bakaduha agaciro bakagerageza kuduha agaciro iyo duhuye muri situation ngiyo uravuga Okay, hariho difference iri hagati ya Satbi na Karume. Yes, of course. Karume ni twasanze muhira. Twasanze wanashima wiryamiye, urabyuka, uritegura, turakora ikiganiro. Uri Satbi? Yes, because Satbi you see. It's me Satbi. Ego, uyu ni mugabo ntiwatweretse Karume. Wasohoye Satbi. Karume ni education nyene na mastire yawe ni gistare gisani ni Satbi difference iri hagati ya Satbi na Karume wowe nyene wicaye muri shambo kiyumvira ati ibintu yema ndi Karume ntavyo nokoze nihe difference hari Karume rimwe arivanga na Satbi bikaboneka Satbi ari arrogant des fois aragira ama beef but Satbi ni umuntu yitonda ari humble Karume educated very very well azidini a praying ari sociable Karume ntashwana des fois arigeze tubona uri kurishana n'abafana mujya mwanya muri Satbi usanga atari nanje parce que page yanje tukoresha turi abantu batatu raba admin babiri nanje bazima mvuga kubaje ikibazo no kubera ko akenshi abantu baradukurikirana bagaca bibaza ko batuzi neza ijana kwijana birabagora ugasanga ntibazi gutandukanya ko hariho umuntu mu buzima busanzwe umuvyeyi umupapa umumama umugabo bakumva ko ubuzima bwawe ari burya nyene ubaha atawundi buzima ufise rero ifa ko bamenya ko bitandukanye bazi baramenya ati muri uyu mwanya yakoze ikora ko ari biri muhawe n'akazi kiwe birahuye n'akazi kiwe mugabo des fois ari geta yamba bling bling hari gaba yambaye kamambira hari gaba yambaye bukare pourquoi pas ugiye mu rubanza ko kutaba wagiye muri ya visage ya Satbi y'umustar ku kazi muri travel voilà kenda wambaye costume ndambaye nka Karume nyene voilà soit turi muri amazani sivyo uri muri amazani batware ko ngira mbarize benshi mpana numva ko bitemewe ko umusani asondira mu amazani nta ndirimbo wasohoye mugabo bien sûr urasohoye gatrailer canka akapande gatoya biga biremewe buki gusohora trailer ni gikorwa kitarasohoka jembo ari bisanzwe muga ntivyemeye kwemegwa ukiri muri style y'umuziki bw'umusani kurumva style gukora promoting indirimbo je nari nziko ibi by'ubusani ucubanza ukabishira ku ruhande ijana kwijana ugafokasinga nivyo tazi n'ubundi buzima busanzwe na Karume ugasohora Karume niko bimeze n'ubundi first the videos twayikoze imbere ya Ramadan sinigeze ndirimba n'ubu ari ama challenge ariko sishaka guposta urumva ni video yava nafuye guposta gusa ariko ni wa Musatbi abantu babona ariko Karume we ari mu bindi très différent nabijya okay reka sinzi warafite akazi muri travel mugabo hari abandi basani ari wewe basha ko badafise ubundi buzima bashaka ko arabibayemwo ava ukora akazi k'umuziki gusa atakandi kazi ufise mu ruhande exactly kandi hari abasani benshi b'amizulma Dramati no musulman wewe uri mu musulman hariho n'abandi benshi b'amizulma uwo mwanya w'umwira amazani mutamu uriko muri okipana ibintu vy'imiziki biba bimeze gute est-ce que ntimugaruka bushamwe effort nyinshi kugira mushe kugarukana ya wa Musatbi w'umusani kora kuba umaze igihe wegeye gato yavuga ati jereka nsenge negera Imana ndeke ibintu by'abasanisani bantuka ndabihorere bandika ndabihorere
ama après un mois kwezi ugeni kuniniye kugira wiyadapte kandi kugarukana wa muntu w'umusani ntisaba iforo nyinshi bigenda gute nakubwiye imbere yuko abantu babona Sadbi batabazi Karume ubu n'ubuzima bwa Ramadan n'ubuzima tumenyereye tuba mbayemo buri munsi buri gihe rero nta kintu na kimwe gishobora kuba carahindutse so muri Ramadan maybe kwiyereka yuko wasenze kwiyereka yuko wagiye ku musigiti gupostinga foto wambaye ikanzu gusora dana genre n'utuntu tumarka yuko uri mu bindi bihe ariko ni n'ubuzima busanzwe tuba twiberamo buri munsi nta kintu gihinduka cyane kandi ngene umusani umusani tu igahera umusani shanyene biragoye hariho eske hari abantu makomantere nabonye kuri post ashitse ko dernier muvuga ngo ndemeja Sadbi wagize iki nemeja wagize iki waremeja hano bavuze ati okay bagufunge rero kuko umuntu akuti cyaha baramufunga nisobanuro ndende y'indirimbo yanje shasha ngira nsore yango uvuga ati ndemeye hozi ndemeye tabote ko yashoboye kunyatira I was a bad boy now nashakaga ko mba influenced cyane now ni babies but now ndakamatise you know uvyumva nawe nyine ngiye duhora tukamatika c'est très dur kwikura ahantu hakamatitse par exemple je kuri ntuzenya mugora zikora abantu bayifashe nk'icyaha badatahura ko ari gukamatika nyene n'urukundo uvuga ati plus bagana no kuri Facebook baragoye no gutahura batahura ivyo nyene bereze bage nibo bafana bavri batahura ivyo nyene bababwiye nimba babwiye Sadbi nemeye icaha harabavuze ngo bawemera nyene ko Fizzo ngo akuruta ngo ari umusaza nta wari wamuvuza mugabe twe twavuga ati uboro yeme yabaye humble yabaye humble watekereje kweki bagarukanye Fizzo je nabaye konkira wa Fizzo hakiri kare and one of most artists muri generation yanje nabashije kwegera intebe ya Fizzo and turakonkiransa n'ubu muracakonkiransa bagira mwarumvikanye mu mitwe yacu no mu bikorwa byacu turi peace ariko imbere y'abantu misi yose nibaza yuko ariko bizokwa ndibaza ko bizora ariko mukoranye indirimbo tuzobyihweza tuzobiraba birashobora gukundaho kubera ko nibaza ko umufana atora bijya umuhaye bamaze kubona ko mukoranye indirimbo naho umuntu yoza kubabwira ko mufitanye beef navyo upfa bemeye bavuga ati no bantu bakoranye indirimbo naho mwa mufitanye beef za vrai kandi mbwa mugakorana indirimbo bavuga ati abage barakundana n'abagenzi murafise imipango kuzokora indirimbo canke imipango irahari uretse ko ntayo turatangura gukora ngo tugire rero ndirimbo nshaka tuganira ko ni nka gasore nshaka kwigarukana kubera sinabose chance yo kukuronka ukisohora d'abord Jake maze kuwumva ku bantu barapera bagenzi banje bavuga ngo hap n'umudiho wo kwiexprima kuvuga ikiri ku mutima kora kiri ukura hibongoza ntibishobora kunda kwandika amajambo menshi ngo yaririmbe yose mugabo gize muri hap urashobora kwandika urutext urunini kandi ukashobora kurufatanya mu ndirimbo ya 3 minutes washaka kwiexprima kuki exactement ngira uvuga ati Jesse hadbingira nkore hap inyuma yuko mva muri Sweden na kiza composition y'ijya rap bivanye na attitudes n'ibintu naguma mbonamwo bindimwo naguma mbona muri entertainment bishobora kuba bintusha rero iryo touch yaragize heartbreak muri jewe ndavuga nire kameneke ndameneka ndameneka mvuga nti no munsi do you see aba rappers basigaye birimbira R&B do you see simbizi ngira ngo ashaka kurima amazi kandi amazi udashobora kuharima the man accused me kugira kutwara telefone ya The Ben you know in Rwanda media ziravuga ziti donde kuvuga ati my friend yabaye ikise nibaza ko ico gihe naciye mbona ati something is wrong with my young brother urakora indirimbo urumva deja niko byari kubabaje mugabo alafenge ndirimbo umwana yakubaje Sadbi umeze neza ndiyagushavuje ucumubwira ngo
ngo nta na kimwe ngo naramenye ngo nakubiswe amakuru menshi mu buzima ubu nta kintu kiba kikinshavuza. Are you sure? I'm sure umuntu because ashobora kuba igiti ku buryo naho wogira uko atobabara. muri iyo ndirimbo wagira ariko tuvuge gute this ukora disinga. Yes kusugushavuza kuba waya nuko reka ati bro you play with me. Yeah, you play with me nanje no gushavuza tu gushika n'ubu ijya shoki yo ujya mu simbizi bose bafite shoki no zirabavamo barasa baparara menshi bameze nk'abantu abantu bavuze amazina niba ashobora kwibuka neza hari abantu bavuze amazina hari umuntu ushobora kujeneraliza n'ahandi bavuze amazina abaraperi wa Fizzo Fabulous nibo baraperi urumva nabwo sindabinjiriye ariko ni just one song cyangwa nasubira inyuma nzogara kandi munyuma basa kunshavuza munyuma waravuze demana ngo umusazi sinsaranga demana ngo ntusaranga demana when you accuse me kwiba telefone y'umuntu and a big artist like me ubukomeye koko. Yeah, of course nasimbizo ramuvuze abandi bavuze udupromoter twa des n'udupromoter twa desa twiziki tutazi cyane entertainment fa kuvamia udupromoter kuri Facebook muga twahose Facebook Instagram Twitter wari udupromoter twa fake twinshi cyane Twitter barakubonera X ari udupromoter twa fake niba mbonera bigira aba intellectual ariko benshi mbujyamba sumvye ubwenge mbabona bivamwo rimwe nkaba utu response nkabo bakibura kandi ugasanga mu n'abafana ugasanga mu n'abafana n'ubundi baba bashaka ko ubamenya benshi baba bashaka kugira retweet nje ndabahako ndagira ijya repost bakamubona ko ari we yaponze cyangwa yavuze neza shaka kumufollowinga kuri page yanjye there is no problem ni peace. Hariho post bigeze kugira mu minsi yaziye kuri X nimba ntayibuka neza ibintu bya uvuga abagore ngo bro ngo ntushaka gutahura umugore cyane ukamutahura I don't know wari kuvuga gute exactly we ni umumenyesha makuru ni wabisomye ni we mbwira telefone yanje ndavyibuka ko nayibonye et puis j'ai vu ama commentaires y'abantu benshi batari bari d'accord n'ivyo waruvuze bavuga c'est vrai ni umugore wawe ari compliqué gutahura yo benshi bari d'accord ntibisigura ko abagore yo benshi kubera ari umugore biragoye gutahura umugore biragoye gutahura umugore wo bishobora niyo byo bishobora ishwida ntawo bishobora ubu wahaye intano ati niba ushaka kurongora ugenda uvuga ati byose ni bon ni fresh tu akubwiye ati ebana umugabo akwiye kugendesha amaboko nakwiye kugendesha amaguru nawe uti ego cyane n'umutwe urimo ati woshaka kugendera hejuru atanganyika ati nta kibazo ndabigerageza kuko dufite n'isano n'amafi urumva ashavuga ati wow umugabo wanje turumvikana ça donnerait ce que ndishuwa certain na experience tubaye mu myaka myinshi by the way hari impamvu mumeze uko kandi nta kibazo bije bintera mu bisanzwe impamvu bibaza ko ari nta kibazo bintera ko dukunda gufina imana nibizi kuko logiciel yabashizemo nitahuritse. That's not true. That is true. That's not true. Wow, nyene n'umuntu nyene ndashobora gutahurana. N'abagabo rega rigiye tugerageza batahurana. Ariko Benya nari hehe be nice. Iko ari wabo. No turabana. Ndaza kukuramutsa. Tubana pe. Safi imyaka myinshi tutabana. Yeah. Afite nibaza ko ari vice versa. Nagiye n'abagabo tutatahura abagabo. Oya twe turatahuritse kuko turayoboye turagerageza kudutahura. reka tugaruke kuri Rwagasore kuri nka Rwagasore uriko wavuze ngo aya mabifu tuzoyakumbura izi song muzozibuka imihari muzoyibuka nakujya kwa Rwagasore. Yes, entertainment. Yeah, I know. Washaka kugira reference yuko umunsi wahoze bazobikumbura canke bakavuga ati sha sade yaba isadwe ngaba ababetubwiye abavuze ko defo ari givuga ati uyu mwana ndiko ndavuga ko namba nakunda kumvuga mwari defo ari genzo vuga ati ndabigihoze ndabireke bigenda uko bishaka I don't care. Yeah. Washaka gusigura iki exactement?
uzati imihari muzoyibuka ni nkuko no muzi twibuka chance wa miss twibuka abaririmbyi bagiye niyo sasa nashaka kuyiha abana bazovuga bati hari igihe Satubia ari umuririmbyi yitwa Satubi yaririmbye inkuru y'ukuri ari umuririmbyi yitwa Satubi kandi yari yatubwiye ko tuzokumbura ivyakora muri icyo gihe zobamengiye hari paske kwisi ntawo baho ubuzima bwose nawo waremewe kubaho eternellement no musi turiho ejo siyo tuzoba turi nibwo buzima nyine ko vyanditswe hariho rero ikintu constant mazine singire ndatwa abakunzi bawe kuva kera baza kugira ama commentaire izi ndirimbo zitatu z'inyuma sinzi zimenga ko ziragarukana Satubia wa kera yes I mean game diho yawe ya kera inkuru y'ukuri nyerera ntubona ko uri kuragarukana game Satubia wa kera and why niko bibona yeah I mean ama melody ari touchant ari that je kubwanje ndayifatanya na decision na mania I'm artist professionnel ndavuga ni iyi myaka ibiri ndakora uko yindi myaka ibiri ndakora uko hari byo nyegeza nibindi ndekora mukabyumva hari by'agaciro mbona ati no mwanya sumwanya wo guhibya agaciro ko amatwi y'abantu no mwanya ari disturbing by music yo hanze even now sorry intuze nyanje people are not there, they are not present bari kidogo influence na Nyarwanda music bari influence na bongo flavor ngavuga ntireka nibikira utuntu twanje ariko ubu mazi misi ndiko ndadusohora vuga ni okay I'm coming back in the game kandi nzana na good music abantu banziko uvuze ko abantu bari influence pa muziki ya kera nibaza ko bombe yo mu Rwanda niho wumvise bwa mbere navuze na Tanzania mugari batiko abandi bari ko baragaruka mu muziki y'abarundi that's why ahubwo nibaza ko bariko baragaruka do you see that that's why me too I'm back wari warahakiye gato nitwigeze tubimenya ko warukiye mwaraduhevye natwe turahebana mugabo wa ntuheba abantu bawe rega turahebana because mu muziki ntibari bakuze waraje barakumenye baragukunda baraguha affection ico gihe naririmba indirimbo ya 30,000 ikajya hit no musi ndi supposed gukora indirimbo iri kuri 10 million kugira ngo ibintu bigende neza investment nubwo aje nshira ngo ntagaruza amafaranga for what I'm a businessman nkora entrepreneuria no kuvuga yuko wowe marshe ibintu byanje mwozi ibi product ndayisohoye nkabona product ntigurisha ndahindura nkaraba ibiri cheap bishobora kungarukana ry'amafaranga anuzanye igihe cyose mutazo tudushigikira tuzokora ibintu biri cheap kandi bingana nivyo namwe mudusubiriza you have to know that mukitwacha tutawacha tutachana est-ce que ntubona ko abantu benshi ubonye bari beaucoup plus mu miziki y'abajene bakira bazunye za Berisima ba Dramati ba music kugira ngo ibe music nziza twebwe jewe mfise imyaka myinshi muri music na mu muziki ndabona ara flow igihe general flow was there yoya was there abaririmbyi benshi haraza yindi generation y'abarnovici baza barnovici bande baragenda MB data araza nawe nyene you know what twe turahari and we are present because we know the secret no kuvuga yuko umbwiye ngo naka yaraje naka bana nuko umuririmbyi akora umuziki ashaka kubaho I'm not alone sishaka kubaho kwisi jenyene ngo ibintu byanje aba ari byo byama biri buri muntu wese ashaka kubaho nta muntu numwe yifuza gukora homba iyi game Burundi turabusangiye n'abandi so mu gihe influence itari kuri je no munsi ndavyita ama period ejo iraja kwa drama ejo ikaja kwa Berisima nta myaka nta mwaka mu myaka ibiri trend yari kwa Dramati no munsi trend iri kwa Fernando ejo hazuzuda ariko twebwe turabasigwa mugomba kumenya ko turabasigwa basangwa abantu bagenzura tere kandi babimerita we worked hard and people wara to respecta
if when you are a upcoming artist ukaza ushaka kutwurira people baragukura muri tere kandi ubibona wenyene. Abantu barabitaha baravuga ati naho uri kuragira amaviews menshi uyu muntu nuguha agaciro imyaka 10 n'ingahe amaze mu muziki kandi bazi umuziki kugusumba. Of course. No. Kandi abantu barabizi rero abantu sibijuju. Sometimes urabona abantu urabona twebwe tumatura na consequences zihe muri no misi twega abantu twatanguye ni kuvuga ko turatena imyaka myinshi. aba swata abantu bamwe abantu generation aba journaliste baraza bakavuga ati why satbi amaze na Fizzo bamaze nande bamaze imyaka myinshi batavako. People accuse us kuba tufise imyaka myinshi kandi tutava kuri tele, ariko siko bimeze nibikorwa byacu. Urumva abashaka kutwareserera ngo abana baje bakomye no ibyo bintu yezo waserema twe ntizikora. Munsi Imana yashase ati ebana satbi ebyawe biraheze izuzura batwagiriza ngo dufise n'imyaka tutagira. Jeffrey asubye n'imiburi y'imyaka 15 but I'm in competition with him and people come with that compliment zo kuvuga ati satbi na Fizzo no mimi feel for you is namana bivuze naramubonye umwibarabara ndamushabikiye nk'umustar you know kana barabizi tegeza kubimubahira ivyo no abantu barabizi. Sasa twebwe rero nta ifokuza abantu barubaha ntako tugereranya na n'importe kingwaje ngo iki oya twe dushase turakora umuziki mwiza dushase tukiha uturepo kandi sikuvuga ngo tuba twazi imihoya bino bintu biraruhisha utagiye uri hakaropo faut kuya repo nka inane demi ukura gira gate kuko n'ubundi tubikoze n'ingufu nyinshi nitworo nk'aba upcoming baza bashasha ifoko mu bimenye sometime cheze pale tukirudia tunachukua vitu vyetu, lakini nta game industry yojoha itera imbere hariho Farias na Satbi wenyene atavanze harimo abantu n'abapati kuravuga bose. Hariho ikintu marambona surtout ku star bo mu bindi bihugu warashobora kavuga abanyamerika ugasanga hariho collaboration iri hagati y'abastar ba kera n'abastar ba new generation. Ugasanga nk'ubu Beyonce afite album shasha ya country harimo indirimbo yakoranye na Miley Cyrus ni generation ntoya cyane kuri we muga ko aravuga ati je respecte ko naho uri mushasha urafise public yawe maybe ko abana mungana bakunda wewe kugira dushobora kubashikira reka nkorane na wewe nubwo je ndi queen kuri wewe. Ivyo onye birafasha yabubwe wa kera yabujya wubu eske ino murabigira wewe ndikavuga ko basane bose kavuge uko hano turi kumwe uhora uvyumvira uhora biconsidera kuvuga ati c'est vrai uyu munsi Jomatine wari kuri hit jewe ndi mukuru wenda mu kandi arabarabizi kuri mukuru kandi kumuruta arabizi ko naho ngokora hit ingana gute imyaka yonyine 10 mazi uri mu muziki wowe ugira zo ishikeko ntazi vyazohura navyo imbere ko azoshaka kubisupport kugira ashobore kuguma kuri hit. Urumva rero ivyo nyine ni credit azahuguha mugabo eske nawe uratahura ko afise public y'abana bashushe bagize nte ukeneye kuvuga ati nanje wenda ndayizane kugira ashobore kuba ma collaboration music iryo habe iyo gukorana ndazi ku makote yose. Of course biravana na generation na power ya generation. This generation yezacu mu Burundi ntago iraba powerful. Generation inshasha cyangwa yatanguye mu batoye ntago baraba powerful cyane kuburyo ngo umuntu ashobora kubikora ko komite bisaba ko bakomera kwanza. Babona new generation y'abaririmbyi bo mu Burundi ntago baraba powerful kuburyo je no kenera fans base zabo kuko jewe mfise indirimbo yitwa No Love ifise generation abana bato baririmba urumva mfise indirimbo nka Feel Love zasose nta myaka 5 ihari nukuvuga generation yo muziki dufata ko ari 7 ans no munsi umwana wa wita arashaka kurimba love this urumva ni generation zose ntago nkeneye kwikora kuri naka canke naka ngo mfate generation iri cyangiri ntacho gufasha muri make no mwanya wapi mugabo warafite ikintu ubafasha reka twibagire ko hari ikintu ubafasha gusa nko muri hageze nko muri diza ntafise hiti birashoboka kuba nzo
uzobakenera yeah of course nka diza arabona avuze ya prediza ntabakuzi nibigeze uba influence ku mwaka wa kabiri wa gatatu wa gatanu wa gatandatu nagwa bakuzi ariko ngaha ni kwa kundi nago ndavuga abantu bashaka kudukuza mushaka kudukuza ningoga kugira ngo kugira ngo bamenye wanyu batonto banyu banuzanye banyu baronka ikibanza yes of course ariko muri territory reka tucyo tuvugana ukuri bashaka bazazi bakuraho kubera ntago ukura ko sati byakiririmba ivyo nigize with melody ikwinjira mu mutima and connected na heart direct kandi heart itaraba ngo ufise imyaka ingahe biravana na kind of music yaje okay tugera tuja kuri kote inde wowe ikintu ubona wafasha ni nkiki je platform yanje ni nini since kwa Linoji he is a good artist kandi afise fans sinaka kandi nawo vyanga ko afise fan base yiwe kujya bijya bavuze bishobora kuba navyo nini vyabaye bivanye na collab ya Linoji by the way platform namuhaje ni platform nini cyane murenge wanashima atagena nabije atavyitwayemo neza bishobora kumugora you see that parce que asa n'umuntu yagize etape sasa ifo kwa makini na wenyene rero nuko bimeze tu hari ikintu uvuze ati atavyitwaye mwe neza kumugora bice binyibutsa ko akantu mazi imisi ndiko ndiyumvira hari ukuntu umuntu ashaka kugira chance akakora ikintu kiba hit ni chance sivyo c'est pas kuvuga ngo yasize amafaranga menshi ngakoze indirimbo y'amahera menshi nisi yasohoye indirimbo hama cagira imana iciraba hit imana yisize amavuta of course hama hari ikintu kigorana kenshi jara amavuga hari ikintu kigorana kuvugera fan base kujera ubustar ni ikintu kigoye cyane kenshi abastar benshi batoya sinyenda bavuge nabi baratesa baririmba neza mugabo ari gihe bibagwa kujera ubustar ugasanga le fait ko yakoze hiti cyane gose ntakiri umuntu asanzwe acabona ku isi yose yafise mu ntoki tangiye kwiyatanga uzatari usanga ntishura abantu akwishura okay agashaka kuzibona kurukira imiro za mugo mvugana na manager urumva like bro nta mwaka urambara muri industry nta na 2 ans urayimaramwe nta na 3 ans nta myaka mungura nako kuvugisha abantu sige bikugora cyabimvira eske mu myaka itatu yemeze gute bese hamwe wozima wosigara bayeho gute mu abantu bose bobegeje nyuma muri kige uri kuri hit eske mwebwe mu mazi imyaka myinshi ko ça c'est vrai dazi kugoye kuronka uragoye kuronka aragiye kugushikira mbwa dazi ko ari umuntu akushaka kurondera ukabanza ukamwumviza d'abord uvuga ati c'est vrai sinzi gicungira umbwire mbwa nakwitavye na maybe hari gusanga ugira umidiri naho ntakuzi ubijera gutu ubustar canke kire wabujera gute maybe bishobora gufasha abajane bandi bakora hitinga cyane mwana muto batazi comment gérer ubustar bon ubustar bw'uno munsi buratandukanye n'ubwo wacu ngibaza bimeze gute twebwe bagomba gustragolinga ivyo warambye ko ari amaguru ugiye gukora indirimbo kandi umustar ariko no munsi uza ugasanga ku indirimbo imwe raronse imodoka see that hariho itandukanirizo rihari hagati ya generation zacu n'izi zubu rero na mentality bigomba kuba bitandukanye artists uno munsi aza amategeko yo mu artist ngina ashobora kwitwara gose kumujya umuhari ngo nta nyitavye hari amategeko ko biravyo nari yes ariyo muzenye artist yo kwifunga ushaka umustar ushaka guhamagara Berisima Fernando ngo mubone ubwo nyene kubera ari umustar mushasha uci muhamagara muri bono ko yishashi gose iyo nta nugo mugiye munababara ntago muba mwubahiriza muna respecta ayo mazina yawo aririmbye wabironke nubwo ataba bayakomerekeye cyane ariko ari ikintu cyitwa gukoresha ubwenge imbere yo kumvuga gukoresha ubwenge reka mvuge ko ari ikintu cyitwa folie de grandeur before uza mu kintu kiraturitse pa biragucanze wenye ntabyo ubona kwanza ngaho ku muntu afise uburambe canke umuntu afise ubuntu arabona ati biramugoye niwo mukundana urumva niwo mukundana ati ntari karamenya bibi kuntu yitwa sisiwe ibihe bizomukomeza myereke so niwo mukundana ariko
ikintu cyitwa rero gukoresha ubwenge ku mu artist atakaye cha uvungoni bavuga mu Kirundi mu Kiswahili atakaye cha uvungoni sherti ya iname ngo uje nshatsi jya singa tugeza kunama aha hari ukuntegezwa kunama sasa ivyo biva kuri respect na discipline respect na discipline ntacho bikononera muri kariyere yawe ahubwo birakikongereza sasa bikaba no na quelque chose de plus ukaba umujanja ukaba nchabwi ukamenya gukontrola career yawe kuko ntuzi ejo ukeneye abantu bose no sasa wewe urajua hama kugara navyo si ikibazo gusa artist kugara si ikibazo nago mumwe mukwiye kubakondana ni ibintu vy'akazi ni kazi sinjo sasa rero ni ibintu bibiri umujanja ashamenya gukoresha ubwenge akamenya kumaintaininga connection na contact ziwe si no utabishoboye nawe ushaka kurya navyo nta kibazo gose isi zo kwigisha kandi sigisha nayo isaye sirakomereza sigisha fo hariho ivyo navyumvire ko hari indirimbo noveli ya Justin Bieber yitwa Lonely niyo yaciye nkanuza amaso ndavuga rigabwe bunde abastare des fois yavuze ko abantu hari urufite ko ari umustare gw'isi yose nta buzima bwa private afise abantu bose baza kwinzu yo yubakishijwe ibiyo aragora nta umuza kumuravuga tugira afise vyose mugabo des fois kandi avuga ati maybe ibi ni price yo kubana naronse amahera nkiri muto no kuba famous nkiri muto umva ko biragwe kujira gose kuba umustar ni ibintu vy'ibiyashu sana niho hari umuntu yambwiye gyari ngo ibi bitungura bingiye murakini kubitonga ngo kama freemason kubiva ngo no kujiuraya kanyika ashoranyika nka Berry Music Berry yaranyitse yagiye kwirondera gukora ivyunguka azatanye muzika nacari muto arashaka gushikara yagakiadapta agakora akazozana turungikira wowe waragiye uramaze kuja hanze uramaze kuja burayi umaze kujayo umva waragiye uragaruka après warigeze kugira envie yo kuvuga ati jewe urondere kuntu uzojayo kubayo nka échappatoire bon je kwanza Imana arampezagiye bimwe nshaka mu buzima ndabironkera ngaha ikindi sishobora kuba sifisi gihaba cyo kuba kuri vyisi cyane gose icyo ndonga ndashima ndashima isifye ko ndonga nze ko installance gira abana ukuntu mbaho byose navyo ndiko ndabishikako nta mpamvu yo kujiburaye nta mpamvu nta na rimwe nigira niyumvira kuguma à l'extérieur de mon pays oya kuko iyo mba bishaka muri Swede sinari kugaruka haje kunyika urase muri Swede urahazi ko zaho hantu narindi nahonzi nahamenya gute c'est 1000 ans de plus kwiterambere dufise naho bisa na hamwe bisa na hamwe na mu Burundi ngabo stili wowe ushaka kwigumbira nga mu Burundi ariko nature kuri nature na na kwisanta kuri muhira Tanganyika yashavuye ni na nature ni Imana ni kintu nta muntu yogishobora kukijera no that's nikirere azipinga cyukwaje atawukikwa kure ni nature hariho imvura iragwa miriro iraturira amashamba yaba ataruko tuba tugiye tuhungira yo rufu je no hunge asha numvise ko ari dukohungira urufu hanze no hungayo bastille ayo abantu bagututse kuri abagarutse barampoze cyane bati uko wese ati ugarutse ngene cyasama ugarutse ngaha kwasama nanje ni nasama nta kibazo je gose jewe mfankenye mfantunze je ntacyo bintwaye mundeke tunasama ndeka nasame gose so ugira usohoye indirimbo shasha kandi nibaza ko nk'umu artiste wari we wese usohoye indirimbo ushaka gushikira abantu benshi ushaka ko yakigwa neza nzi iyi strategy usigaye gira yo gusora ama video y'indirimbo atarasohoka nayibonye kuri mu miseze ya ndirimbo nari noji ugendirimbo ku TikTok imaze imisi batambuka ukuntu yasohotse igayeje imaze gihari hit yasohotse igayeje ni system shasha ya music irakora no mu Burundi irakora umuti cyane gose wanashima kuko indirimbo ugiye kuraba indirimbo ngira nsohore indirimbo ko abantu bamaze kuyumva gace afisa
ishaka ryo kuyumviriza biragenda bikaduza TikTok zawe imbuga zawe biragenda bikaduza YouTube channel zawe because abantu bakomeza kugira subscribe barindira ikintu gishasha kini naco bigatuma n'indimbo bayihabukira ku ruhande rwa viewers. Okay, twizere ko abantu bazohera yitwa ndemeye. Jewe nsoro umuziki uraba utayiraba nta kibazo gusa. Okay, ikuryoheye itakuryoheye there is no problem. Nukuba icyo nshaka gusa uyicisheho utanga ako ka viewers itakuryoheye ntusubireyo gose. Mugaye muryoheye nasubireyo. Gumayo. Uzogira video? Izosohokana na video n'ubundi. Izosohokana na video n'ubundi. Turirimbire kajya gapande ikindi naco ndirimba yari ikintu cyitwa hits abantu maze imisi tuvuga hits tangwa n'Imana je niko nabibonye yego vraiment hits Barantutse David niyo irikora wogira ama effort yose naye fimando ntiyakoze hit itagira video ya telefone kabisa ikagenda ya ni ibiti hit ni ikintu ciza nawe gusa abaririmbyi ifo pake baba disturbing n'abantu babagiza ngo ntiwakoze hit ngo turamati maze imisi utakura hit nani double J sindakubona ntibiba disturbing wowe ntugire pressure ahubwo because we kora na schema kurikije schedule yawe ntukurikize ngo satubia so yuko ngo birisema so yuko ngo nawe ucyugenda mu nzira zi ucyutakara nukuvuga ko video ya telefone tapiga swat sasa sinjo niko nafanya no nimefanya studio iko big iko well iko class sikuvuga ko ntari ifise cyumviro kuva muri 2020 ariko hari yindi label twasa nuko duhanganye ariko yoyo ikaba ifise byose yikujije tukaba duhangana studio iri ngaha mu mutwe nukuvuga ko nitwigeze tugwana don't fight ahubwo kubita uzokubita gute uje muri schedule zawe ukurikije ligne wihaye wewe ni show sabye kwandi wari ukora muziki. Il y a juste une école de musique. Tu produis pas tes musiques là? Je produis pas ma musique. Et il y a un producteur qui répond au nom de Street Beats. Est-ce qu'on peut faire un interview en français? Je peux le faire. Hein. On y va. Je peux le faire. Hein. Tu étais en train de répondre qui produit tes musiques. Oui. Le peuple burundais ne savent pas que moi je suis passé au bord de l'école et j'ai fait le maternel à l'école primaire Himbaza. J'ai grandi en parlant français. J'ai commencé à parler français quand j'avais 10 ans. Je comprends pas comment les gens peuvent me menacer comme ça. Tu sais ce qu'ils savent? Ils savent que tu as arrêté l'école en 10e. Oui. Est-ce vrai? La langue, c'est pas à propos de l'école. Parce que tu peux l'apprendre dans la rue? Oui, même dans la rue. Ça dépend d'où tu as vécu. Ça dépend d'où tu as grandi. Comment tu as grandi? Tu as grandi dans les francophones, tu peux parler français. Tu as grandi dans le monde anglophone, tu parles anglais. Bien sûr, ça ne parle français parce que tu travailles avec l'Union européenne. Et pas français seulement. Non, c'est pas l'Union européenne qui m'a enseigné de parler français, mais c'est l'éducation de base. Si tu peux communiquer avec eux, c'est parce que tu sais parler le français. Oui. Mais parfois, je poste une photo et quelqu'un vient avec son commentaire et il me dit « Pourquoi tu ris là? Tu ne fais que rire, toi. Tu ne fais que rire seulement parce que tu n'attends pas. Tu ne piges rien de ce qu'il est en train de te dire. » Alors je me demande, est-ce que vous êtes normal? Vous comprenez? Vous savez seulement Sadbi. Vous ne savez pas Karoum. C'est ça la différence. Quand pas français. Aujourd'hui, on a rencontré Sadbi et Kaloumé. Même l'anglais, mais j'aime pas m'exprimer en français dans ces langues qui ne sont pas langue maternelle. J'aime pas m'exprimer en français. Il faut que les Burundais comprennent que la langue sert à communiquer. Si tu peux communiquer en français, ça veut dire que tu connais la langue. Parce que tu peux communiquer dans cette langue. Oui, peut-être que je suis pas parfait en français. Mon français n'est pas. Mais tu peux communiquer. Je suis pas français, moi. Mais je suis burundais. Tu n'as rien à me condamner. Pourquoi tu me condamnes? Perfectionner la langue qui n'est pas ta langue maternelle. Qui n'est pas ma langue maternelle. Pourquoi la perfectionner? On peut même pas perfectionner en kirundi. Comment on peut perfectionner en français? Ouais, c'est comme ça. Tu souviens les mots. Bah, tu vas voir déjà. Ni moi, je vais communiquer. Vous avez la couille. Arrivé, vous êtes là, halo. Sikili, suruli migwaje. Mugani wachaki ngo. Tu as la marchandise undati. Oui, je l'ai. Oh, bah, yego nuko batahuwe. So atore que turirimbire ku gapande gato kigendirimbo.
hajya ivuga ngo gute msindibunisha ivyo nigize birarangiye sarabine meyicaha ahandemeye ndayamanitse yose bye bye single life bana bye single life kwe so tugira duheze rega nshaka ufate nk'umunota umwe gusa umwe uhe message abafana iyo ushaka message abafana so abafana nibatwereka ko batwitayeho natwe tuzobeka nimwaducika tuzobacika and I just want to tell you something that you don't know Sadbi ntago kibeshejeho n'umuziki cyane bifise ibindi umuziki ni wanka tuzozija gukora ibindi ivyo nagenda kubaze kubera sivyo uraciye ubwenge sivyo twumvikanye yaga abafana Sadbira bakunda mugabo ni mutamukunda azukwigira mu bindi byo gucuza amatike y'indege amahera yinjira mu buzima bandanye jewe kwanza mfise status ya leader motivator you know when you see Sadbi and you know where he come from utegeza kuba attired na history people can even be motivated by only your life yes only my life only where I come from so nukuvuga yuko jewe haba niba entertaininga kuri ukumbuga zanje simpostinga igihe nasohoye indirimbo gusa but ndaposting iyo haje meditation no kuvuga ati I want to educate abafana banje ingene how to run their life nkababwira udukote nkababwira ati dore vasi aho navuye nawe urumva si music gusa you can do it I'm working like an influencer too so nuko peace and love mubandanye mudushikira gusa nci tubasaba ko mumaze imisi mutugarukira mutwereka ko muhari ndabazaniye igikorwa kizobereka yuko mu karere atacho badusumbi kandi twe turi imbere yabo ariko organization y'ibintu byose guhera hejuru gushika hasi ikenewe cyane yaga bakunzi ba Sadbi bakunzi umuziki muri rusangi Sadbi arafite abakunzi sevra arafite abaheta mugani banganya n'abakunzi abo bakunzi biwe afise abonye mubona yaryohereje ubuzima abonye yaririmbiye mu karyoherwa emwe mu badaye mumwereka urukundo parce que je namavuga ati iyo dukora ikintu kiri public kikakigwa neza nizo nguvu kurusha n'ashima amafaranga twatwinjiza kuko umuntu wafashije aragutuma ejo twakuvyuka kandi kugira ngo ushobore gufasha abandi babiri rero nimba arakoze umuziki aryoherwa ntumuhebe ngo ni kwera ngo ni kwera bikini no muri business yiwe uko niho yerekana umufana wa vrai muri business yiwe genda mushigikire mu mugura amatike wiwe niho azovuga ati rega sinaririmbiye ubusa naho vyabi carrière yohera avuga ati narigeze nza kuba narashokora umuziki kora ko vyarampaye ubuzima bimpa abantu bazima bimpa kubandanya n'ubuzima alors reka ndabashimire naje ko mwadukurikiranye mwanyumvirije mu ready kugira mushaka uzo kwaga indirimbo yiwe ni wa mbere nibo bashaka kubera imisi ukabona ko wagera so indirimbo please no wabona notification y'indirimbo yiwe uzoyirabe kugira ngo ushaka kumutera intege ushaka kuyi nanje uzovuga ati moje contribuer kuri indirimbo niba abantu bage kwiraba kubera ko nakoze emission j'ai aussi contribuer kugira ngo indirimbo ishobore kugira kuri alors reka ndabasezere ndababwira ko tubakunda cyane naho utamukindi kiganira bye bye